Manchester United, the Red Devils, sezo ya 2023-2024 amashitana atukura yagize umwaka mubi wa Premier League, umwanya wa 8 ku rutonde rwa shampiyona. Ubundi imyanya si ya Manchester United. Erik ten Hag ubundi yagomba kubiryozwa rugikubita akirukanwa, gusa inshungu yacubije umujinya wa Sir Jim Ratcliffe no gutwara igikombe cy'amahoro cy'iyo FA Cup, icyahaye United itike ya Europa League. Itangira umwaka mushya w'imikino, Man United yatsinzwe n'umuturanyi Man City ku mukino wa FA Community Shield, ikiruta ibindi hariya ibinyuze muri kamarampaka ya za penalty. Abashoramari bashya ba Man United ndetse n'abayobozi ba ruhago, Ten Hag nawe yigomye umwungiriza mushya, umuholandi Ruud van Nistelrooy, umunyabigwi wa Old Trafford. Mu byago Man United yatangiranye umwaka w'imikino harimo kubura rutahizamu Rasmus Højlund, umunya Denmark w'imyaka 21. Højlund na Mason Mount bombi batangiye imyitozo mbere y'umunsi wa gatandatu wa Premier League. Mu gukomeza itsinda ry'abakinnyi b'ingenzi, United iyongeremo rutahizamu w'imyaka 23 Joshua Zirkzee, umwe mu bakinnyi b'ingenzi bafashije Thiago Motta gusubiza Bologna muri UEFA Champions League nyuma y'imyaka na nyagateke. United kandi iyahahiranye neza na FC Bayern Munich, yinjizamo abamyugariro Matthijs de Ligt w'umuholandi na Nusair Mazraoui w'umunyamaroc. Sinibagirwe kandi imyugariro y'imyaka 18 Leny Yoro wasinye United abihisemo nyuma y'amezi menshi ifuzwa na Real de Madrid. Umwaka w'imikino watangiye arwaye imvune, ni nako Rafael Varane ubu wamaze kumanika inkweto yasohokaga yerekeza muri Como mu Butaliyani, ndetse na Aaron Wan-Bissaka werekeje muri West Ham United. Jadon Sancho na Mason Greenwood abanzwe na Ten Hag bameze neza muri Chelsea na Olympique de Marseille OM. Erik ten Hag yatangiye umwaka w'imikino atsindira Fulham mu rugo Old Trafford, mbere yo kujya gutsindirwa na Brighton and Hove Albion iya American Express Stadium. Haracyari vuba aho kwibagirwa igitego cyiza cya Joao Pedro ku munota wa nyuma w'iminota y'inyongera. United yakiriye Liverpool inyagirwa 3 mu rugo Old Trafford. Ako gahinda United yagomba kugatura Southampton kuri St Mary's, iyayiteretsemo 3-0 iramanuka. Kwa 17 ukwezi nibwo United yiniguye neza, iyariye neza koko yakira Barnsley muri Carabao Cup. Imvura y'ibitego iragwa, Barnsley bayiteretsemo 7. Ku munsi wa gatanu wa Premier League, Man United yasuye Crystal Palace i London kuri Selhurst Park. Igitego kirabura, Man United itakaza 2 ku manota 15 yashobokaga. Ten Hag yaratinyutse atakaza 8 yose, afite amanota 7 yonyine yaronse make kuyo yatakaje. Ku mwanya wa 11 Man United nta gitego na kimwe izigamye, nta mwenda ifite. Nyuma yo kwakira FC Twente muri Europa League, United irakira Tottenham Hotspur kuri iki cyumweru. Urubuga Yahoo Sports ruraguza umutwe rukavuga ko bigendekeye neza cyane Man United itakongera kuba iya 8 ahubwo yaba nk'iya 5 muri mwaka w'imikino. Liverpool ya Arne Slot, ta la 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 la, Arne Slot, ta la 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 la. Umuholandi akaba umuzungura wa Jurgen Klopp yasanze Liverpool nziza igwije impano muri ruhago. Arne Slot yiyemerera kubanza mu kibuga 11 yazunguye Klopp mu mpeshyi. Yinjiranye abakinnyi 2 bonyine, Federico Chiesa mababa w'umutaliyani wavuye muri Juventus aguzwe miliyoni 12.5 z'amapounds, n'umuzamu Georgi Mamardashvili umunya-Georgia ukinira FC Valencia muri Espagne. We bazamukinira mu mpeshyi itaha. Uyu munsi aracyari muri FC Valence. Liverpool ya Arne Slot yinjiranye mu mwaka w'imikino amanota 9/9 imbumbe, imikino 3 amanota 9, ibitego 7-2. 2 bapfunyikiye Ipswich Town,
nko kuyiha ikaze muri Premier League. Bibiri yakirije Brentford Anfield Road, na bitatu yapfunyitse nk'impamba yo gusura inshuti ya kera Man United. Umunsi wa kane wa Premier League, Liverpool yaratunguwe mu rugo Anfield Road Nottingham Forest yitsinda 1-0. Callum Hudson-Odoi nyuma yo kunyagira AC Milan San Siro muri UEFA Champions League isa nkaho ari nshya. Liverpool yakiriye AFC Bournemouth maze itandika 3-0, ipfundikira amanota 12 kuri 15, izigamye ibitego 9 nyuma y'imikino 5 gusa. Muri Liverpool, Arne Slot yungirijwe n'Abahorandi Sipke Hulshoff, bavanye muri Feyenoord Ruben Peters wakoranye na Slot i Rotterdam ashinzwe kubungabunga imbaraga z'abakinnyi. Fabian Oti n'umutoza w'abazamu mu ikipe ya mbere, akubutse mu ikipe y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwakushize imikino, intego ya Liverpool kwari gutwara ibikombe 4 byose bakiniye, quadruple gusa byarangiye itwaye Carabao Cup yonyine, mwanya wa gatatu inyuma ya City na Arsenal. Urubuga 90 minutes ruraguza umutwe bakemeza ko Liverpool ifite ibisabwa byose ngo yisubize umwanya wa gatatu muri mwaka w'imikino. Arsenal Football Club, the Gunners. Umunya-Espanye w'imyaka 42 Mikel Arteta atoza Arsenal kuva mu mwaka w'imikino 2019-2020 ubwo yasozaga sezo atatangiye. Sezo ubwo Arsenal yasigwaga nk'imfubyi na Unai Emery ndetse na Freddie Ljungberg. Kuva ubwo Mikel Arteta yagiriwe icyizere gihagije atoza Arsenal sezo 5 mbariyemo n'igitangira gusa ntabariyemo iyo yinjiriyemo mu mujishi. Muri iyo myaka yose Arteta atsinda imikino ye ku mpuzandengo ya 60%, bimugira umwe mu batoza beza Arsenal yabonye, ku mwanya 16%, gutsindwa 24%. Uyu mwaka w'imikino Arsenal ikinnye imikino 5 ya shampiyona English Premier League n'umwe wa UEFA Champions League. Muri Premier League, Arsenal yatsinze Wolves, Aston Villa na Tottenham Hotspur, inganya na Brighton na Manchester City. Imikino yombi Arsenal yatakaje amanota 4, yari yahawe ikarita itukura. Kuri Brighton ikarita ya Declan Rice, kuri Manchester City ikarita itukura ya Leandro Trossard. Amakosa amwe asa y'uburangare no kudasobanukirwa n'amategeko. Iri ku mwanya wa 4 n'amanota 11, izigamye ibitego 5 mu mpeshyi. Arsenal yaguze bya burundu umuzamu David Raya Martin w'Umunya-Espanye wari umaze umwaka akina nk'intizanyo ya Brentford. Riccardo Calafiori ni myugariro w'ikipe y'igihugu Butaliyani La Griazzurri yaguzwe muri Bologna. Mikel Merino akina hagati mu kibuga, yaguzwe muri Real Sociedad nyuma yo gutwara Euro, ari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Espanye La Furia Roja. Yatangiranye umwaka w'imikino imvune y'urutugu gusa ari hafi kugaruka mu myitozo na bagenzi be. Raheem Sterling yavuye muri Chelsea nk'intizanyo, ndetse igice kinini cy'umushahara hembwa gitangwa na Chelsea. Neto Murara umuzamu w'inararibonye Arsenal yatijwe na Bournemouth. Abasoseri benshi haba batijwe, abagurishijwe n'abasezerewe. Cedric Soares yarasezerewe. Emile Smith Rowe na Reece Nelson berekeje muri Fulham. Fabio Vieira yasubiye muri Porto. Eddie Nketiah yaguzwe na Crystal Palace n'abandi benshi. Arsenal y'umwaka igarukaho cyane kubera ibintu nka bibiri. Mikel Arteta ashinjwe ibyitwa dark arts, amanyanga y'ikuzimu, ngo atuma yugarira bikabije igihe ahawe ikarita itukura cyangwa se yasumbirijwe umukino. Arteta ashinjwa cyane guparika bisi mu izamu rye. Muri uyu mwaka w'imikino yarabikoze anganya na Brighton nyuma yo guhabwa ikarita itukura. Yaraparitse kandi anganya na Manchester City. Arsenal irawutambaza biri ngombwa, gusa kuyendereza uyiha ikarita ni kizira. Wica umukino kandi bigufashamo, iparika bisi bikakurenga. Arsenal ntikenera abarutayizamu ngo itsinde ibitego. 3 biheruka yabitsindiwe n'abamyugariro gusa. 2 by'umutwe wa Gabriel Magalhaes yatsinze Tottenham Hotspur, ndetse n'icyo yatsinze Manchester City na kimwe cya Riccardo Calafiori. Koroneri nziza zikeba, ikirenge gityaye cya Bukayo Saka ari kuri imipira miremire
isanga abamyugariro b'ibigango bohereza mu izamu n'umutwe n'amanyanga kimenya bose ya Nicolas Jover, umwungiriza wa Mikel Arteta ushinzwe kwigisha gutsinda imipira iteretse cyane cyane koroneri. Jover arabisingirizwa. Nitwa Lorenzo Christian Musangamfura, uru ni urubuga rw'imikino.